Bashimiye kandi ndabaye ikaze mu makuru y'ibiganiro dutambutsa ngaha kuri Burundi Info. Ndi n'iteka munezero ntangere no gusubira kuguha mwiriwe cyangwa mwaramutse bivanye naho muherereye. Tudatevye reka dutangure ku makuru akomeye cyane avugwa ngaha mu gihugu c'u Burundi, mu Rwanda eka no muri Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo. Inkuru iteye ubwoba ku butegetsi bwa Perezida Evariste Ndayishimiye. Mu gihe Perezida Evariste Ndayishimiye bivugwa ko ashobora kwicwa umwanya ku mwanya, abasirikari bashika batatu babonetse bapfuye. Aho ni muri komine Mabayi mu ntara ya Cibitoke. Ni hafi mu ishamba cimeza rya Kibira. Amasoko yacu yemeza byinshi bitandukanye. Nindi yo bariko arakubitisha inkuba abasirikari b'u Burundi bariko baratanga imimenyerezo ku bagwanyi ba FDLR. Aho ni mu gihe bivugwa yuko abagwanyi ba FDLR bahejeje iminsi itari mike bari muri formation mu ishamba cimeza rya Kibira, aho barahira bakarengwa ko batigeze kuga bitero bikomeye cyane ku gihugu c'u Rwanda. Ikindi naco nuko baheruka guhabwa amategeko mashasha, aho babwiye yuko mu Rwanda guherahira ngo kuga bitero bikomeye cyane Bujumbura. Bitazoteba yuko FDLR nayo ihava itanguza intambara ku gihugu c'u Rwanda. Aho ni mu gihe Perezida Evariste Ndayishimiye yaheze iminsi itari mike avuze yuko u Rwanda hamwe goshima gutera Bujumbura ruciye Kongo, Burundi nabwo nyene ya Kigali atari kure buciye mu Kirundo. Ivyo n'ibindi bitandukanye twarabibayagiye mu makuru akomeye cyane twatambukije nga, twarababwiye ingene ivyo n'ibindi bitandukanye biriko birategurwa. Twarababwiye impari ziri hagati y'igihugu c'u Burundi n'igihugu c'u Rwanda. Twarababwiye impamvu Perezida Evariste Ndayishimiye adashaka kuja mu biganiro, ahubwo akabandanya kwitwaza abasize bagerageje gutembagaza ubutegetsi mu mwaka wa 2015 n'ibindi bitandukanye byabonetse ku mukuru w'igihugu nyejo wa Perezida Ndayishimiye. Haravugwa vyinshi cyane bijanye n'intambara itegezwe kuba hagati y'igihugu c'u Burundi eka n'igihugu c'u Rwanda. Harabavuga bati u Rwanda ruratera ariko ntirutegwa, ati ntibikunze yuko ingabo z'u Burundi hamwe zoherahira kuga bitero bikomeye cyane hamwe no gufashanya na FDLR. U Burundi burashobora kwibonera ko akaga. Abandi nabo ngaha bakagira bati u Burundi burimo bagabo. Uburundi rwigeze butsindwa na gatoyi mu karere kose. Biraboneka ko ibindi bisirikare vyaromoye n'abarobere, ariko Uburundi nibwo bwonyene butigera butegwa ubwomogwe n'abarobere. Murazi yuko na CNDD FDD yashitse ku butegetsi hakoreshejwe inzira y'ibiganiro. Murazi yuko Red Tabara yamihirahira kuga bitero bikomeye cyane no gukurako ubutegetsi, ariko ingabo z'u Burundi zikaba hafi. Bisiguye iki hagati y'igihugu c'u Burundi n'igihugu c'u Rwanda? Mbega koko hamwe Uburundi bwotegwa urashobora kwigwanako? Amakuru ava mu gisirikari yemeza yuko Uburundi budafise ibigwanisho bikwiye, hamwe bwotegwa ibintu birashobora kuyangara. Na igihe biboneka yuko atagitoro gishobora kuboneka gishobora kwifashishwa mu urwo rugamba. Niyo mvo ituma abasirikari batari bake basaba Perezida Ndayishimiye kwivana mu vyerekera n'intambara. Ni mu gihe mu minsi iheze hatanguye kuvugwa gukorana vyafi n'abagwanyi ba FDLR, nkuko turi buze kuvyumviriza mu makuru akomeye cyane twabateguriye. Ndabibutse yuko Uburundi, u Rwanda mugabo vyamari ibihugu bibanye, ibihugu bivukanye bitigezwe gusangira akabisi n'agahiye. Kubw'indongozi zitariko zirakora neza, birashoboka yuko Uburundi bushobora kwisanga mu kaga. Birashoboka yuko Uburundi bushobora gusambuka. Birashoboka ko FDLR ishobora gukwega ibara rikomeye cyane mu gihugu c'u Burundi. Hamwe Perezida Ndayishimiye banaye guterera uyu mugwi w'inkorabara wasizuye kuye abanyarwanda mu mwaka w'1994. Amakuru avuga yuko abasirikari bashika batatu Burundi bagandaguwe. Na amakuru akomeye cyane tugiye tuze kugaruka ko tuze guta umuco kwa makuru yandi abanaye kuvugwa. Ndabutse yuko bakurikiye bajya baheruka gukubitwa n'inkuba mu ishamba cimeza rya Kibira. Abasirikari sinzi bapfiriye mu ishamba cimeza rya Kibira. Hakavugwa yuko bakubiswe n'inkuba, ariko amakuru akabonekamo igipfungu cici cyane, ayandi akanyegezwa ntagire ikimenyekana kuvyerekeye nabo basirikari. Hari n'abavuze bati u Rwanda nirwo rufise uraro rukomeye cyane mw'ivyo nyene. Kiringa ndabibutse yuko ingabo zari mu butumwa bw'umuryango wa Afrika y'ubuseruko SADC muri Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo zihava zica mu gihugu c'u Rwanda, inyuma yaho zinaniye kumvikana n'umari wa M23 eka n'ihuriro ryabo AFC. Amasoko yacu kuvyerekeye n'ibi vyose ni ikimaramari gikomeye cyane ku ngabo za SADC. Ata muntu n'umwe atanga guhonyoza ikirenge ciwe mu gihugu c'umwasi mu gihe atabateye, ahubwo bari karaka ubufasha. SADC yariyomboye ku gihugu c'u Rwanda katari gake. Vyanavuzwe yuko yari muri bijya bitero vyagabwe na FARDC mu gihugu c'u Rwanda, ubwo hariko haraboneka ifatwa ry'igisagara ca Goma, aho vyabonetse yuko ari ibitero vyagabwe mu gihugu c'u Rwanda. SADC biranse irananiwe. Ni mu nyuma z'uko aya makuru akomeye cyane turi buze kuyagaruka ko ni mu hunde kandi munyeme imbere yuko ndabashitsa ko nsubire ndabaye ikaze kuba twumviriza muhereriye irya nino ku bigana y'amakungu ya kure, abatwumviriza muhereriye irya nino mu karere k'ibiyaga binini. Nsubire ndabaye ikaze kuri bumviriza amakuru yacu herereye mu gihugu c'u Burundi, abatwumviriza muhereriye irya nino ku mugwa mukuru wa politiki Gitega, abatwumviriza muhereriye irya nino mu gisagara ca Bujumbura, eka namwe mwese mutwumviriza muhereriye mu ntara zitandukanye z'igihugu. Ndabaye ikaze, ndasubiye kuba ikaze kuba twumviriza muhereriye mu makomine atandukanye.
eka namwe mutwumviriza amerereye mu bihugu bibanyi abari Tanzania, mu Rwanda, Congo, abari mu Buganda, Kenya n'ahandi hatandukanye turabipfurije ibe vyiza. Subirende bakengurukire cyane mwese nshuti banywanyi bacu kuri mwese mwagiye kugira ijambo sabone batabikora akaniko kajyondo gusaba nuko musi video rabanditse ijambo sabone fyonde ko uravura abana arakuzugena nyine fyonde ko hama tuje turabana makuru ibiganiro dutambutsa ngaha kuri Burundi Info. Ndabutse yuko ayari amakuru avuga mu bisata bitandukanye gisata ca politiki, umutekano, ekanagateka kazi na muntu. Na makuru mutorezwa n'ubwo wamenyesha makuru muhinga akorera nga mu gihugu cy'u Burundi n'abandi bakorera ijya nino mu karere k'ibiyaga binini. Mbere yuko ndabashitsa ko amakuru akomeye cyane avugwa hagati y'igihugu cy'u Burundi n'igihugu cy'u Rwanda, ibijanye n'abasirikari bapfuye, ibijanye n'ibiziga by'abasoda bariko baratogwa mu ishamba cimeza rya Kibera, ibijanye nuko FDLR ishobora gukwegera ibara rikomeye cyane ubutegetsi bwa President Ndayishimiye, ibijanye yuko umuhero wa CNDD FDD ushobora gushika umwanya ku mwanya. Ni muhundire kandi munyemere dutangure kwa makuru avuga yuko ingabo zari ziri mu butumwa bw'umuryango wa Afrika y'ubuseruko SADC muri Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Congo zirashobora gutaha zinyuze mu gihugu cy'u Rwanda nyuma yaho zinaniwe kumvikana n'ihuriro AFC M23. Kwigenekerezo rya 28 ukwezi kwa gatatu umwaka wa 2025 niho abahagarariye umuryango wa SADC na AFC M23 bahuriye mu biganiro vyabereye i Goma bemeranya ko bazofatanya mu bikorwa bitandukanye byo gutegura ikibuga c'indege ca Goma kugira ngo izo ngabo zizozikinyure ko zitaha. Ni mu nyuma z'uko nk'uko vyagaragara mu masezerano impande zombi zashize ko mukono AFC M23 yari yemeye ko ingabo za SADC nanone zishobora gutahana intwaro zazo ariko zigasiga igisirikari ca RDC gusa bisa naho umwuka utakiri mwiza. Si ivyo gusa, urubuga Defense Web nanone rwatangaje ko kwigerekerezo rya 11 ukwezi kwa kane umwaka wa 2025 umugaba mukuru w'ingabo za Afrika y'Epfo, Tanzania eka n'igihugu ca Malawi nanone ibihugu bifise ingabo muri Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Congo bahuriye mu nama i Dar es Salaam. Hari amakuru akomeye cyane avuga yuko abo bajenerali n'abayobozi b'inzego zitandukanye za SADC nanone mu vya politiki, ingabo n'umutekano, abo bose bagaragaje ko bitewe nuko gufungura ikibuga c'indege ca Goma vyatinze izi ngabo zotaha hakoreshejwe ibarabara. Profeseri Trestane witabiriye ibiganiro vyahuje SADC na AFC M23 n'abagabo bakuru bakomeye cyane bemeranije ko amahitamo ari uko izi ngabo zizonyura ku muhanda wa Goma Rubavu ari mu gihugu cy'u Rwanda zibandanirize mu karere ka Chato aho muri Tanzania. Bagaragaje ko mbere yo gushira mu bikorwa iyi gahunda nanone ibiro vy'umunyabanga mukuru wa SADC bizogana n'igihugu cy'u Rwanda birusabe inzira nanone kugira ngo izi ngabo zibone aho zihonyoza ibirenge vyazo. Ndabutse yuko ari ukumaramara gukomeye cyane kwa Afrika y'Epfo narijya Perezida wa Afrika y'Epfo akatari gake yataziriye igisirikare cy'u Rwanda RDF militia canke inyeshamba. Tukiringa mw'ijoro ryo kwa 11 rishira uwa 12 ukwezi kwa kane umwaka wa 2025 ingabo za RDC umuhari w'iterabwoba wa FDLR n'imihari itandukanye harimo n'isoresore bita Wazalendo byaragavye ibitero bikomeye cyane muri Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Congo mu mujyi wa Goma birimwo nanone nkaho yitwa Mugunga n'andi hatandukanye. Umuvugizi wa AFC M23 Lawrence Kanyuka yatangaje ko ingabo za SADC zashigikiye ibi bitero, asobanura ko vyari bigamije nanone gufata umujyi wa Goma, anasaba vyihuse ingabo za SADC kuva mu mujyi wa Goma kuko nanone ziriko zirateza ivyabo kandi zarahawe vyishi zategezwe guhabwa n'umari M23. Byabonetse yuko M23 itigeze ifata nabi izo ngabo ariko inyiturano yabaye iyo gutanga interano kuri FDLR n'igisirikare ca FARDC n'insoresore bita Wazalendo mu kugaba ibitero bikomeye cyane mu mujyi wa Goma. Reka tubanirize ku makuru akomeye cyane avugwa muri Uvira aho abakenyezi nibo bonyene kuri ubu bikoreye umutwaro wo gutunganya ivyo mu ngo. Ni mu nyuma z'uko bamwe mu bagabo babo barashiriye kwicumu hamwe no kwiteza umari M23. Ikindi naco nuko abandi kuri tujya tuze kwigarukako mu buseruko bwa Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Congo muri teritwari ya Uvira. Abakenyezi bavuga yuko bariko baragwana bonyene kugira baronke uburyo bwo gutunga imiryango yabo kuko batawe n'abagabo babo canke abagabo babo bo batabafasha ibikorwa. Iyi ni ingorane ikomeye cyane yerekana ko ubukene buri ko buriyongera mu miryango myinshi. Uvira ku igenekerezo rya 11 ndamukiza umwaka wa 2025 guca muri teritwari atandukanye y'Uvira gushika kuri be rw'igihugu cy'u Burundi no kwibonera ukuri nanone guteye ubwoba
abakenyezi nibo bariko barakora cyane urudandazwa rutemewe n'amategeko. Bamwe bakora urudandazwa ndengambibi n'ibindi bitandukanye, abandi nabo ni benshi bariko barakura umusenyi mu nzuzi bakaja kuwugurisha. Intumbero ni ukugaburira abana babo, akenshi atamugabo abafasha. Ni mu nyuma z'uko abagabo batari bake bashiriye ku icumu nyuma yo kuja mu nsoresore bita Wazalendo, abandi bagahendwa bakaja kurwanya umubare wa M23 banyuze mu gisirikare ca FARDC. Abakenyezi batari bake bavuga yuko abagabo babo baguye ku rugamba bariyamiriza Perezida Felix Antoine Tshisekedi abandanya kwanga gutunganiriza abenegihugu, ahubwo akabandanya kwiba amatungo ya leta n'ibindi bitandukanye. Ndabutse yuko Kongo iri mu bihugu bitandukanye ku isi bifise itunga kam nanone bifise ubutari butari bukeyi. Nubwo biruko hari abagira bati atamuntu n'umwe ashobora kubona vyose, umwe arabura iki uyundi akabona iki. Kongo irafise ubutare, irafise amahera, irafise ahashobora kuva inguvu z'abenegihugu eka n'ibitunga abenegihugu, ariko ntibikunda. Intambara ziri muri Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo atandatu dushobora kuzibona. Biraboneka yuko intwaro ya Perezida Felix Antoine Tshisekedi yoyo yaje vyunyura, aho gushika uyu munsi ibara risubiye kugwa muri Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo gusumba uko vyahoze. Ndabutse yuko Kongo kuva muri kera nanone hatigeze haboneka amahoro n'umutekano. Ibintu vyagiye kunyuka aho Perezida Felix Antoine Tshisekedi ashikiye ku butegetsi. Ni mu nyuma z'uko umwari wa M23 nawe uturuka mu mwaka w'2022 wasubiye kwegura ibigwanisho, bikaba vyarabaye kumva za politiki. Aho ni nyuma kandi yuko Perezida Felix Antoine Tshisekedi wa Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo yanse ibiganiro hagati yiwe n'umwari M23, ariko gushika uyu munsi akaba ashobora kwemera ibiganiro bitagikunda. M23 yarubuye ibigwanisho mu mpera z'umwaka w'2022, ari mu nyuma z'uko akatari gake M23 yamye kwiyasaba ko yoganira na leta y'Kinshasa, ariko abategetsi b'Kinshasa bakareba bakarengwa ko bidakunda ko wagana na M23. Nubwo biruko gushika uyu munsi biraboneka ko igihugu ca Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo umwanya ku mwanya yashobora kuba ico bita balkanization. Ibi birategwa nuko leta ya Kongo yo kwitwara mu aya matati ari hagati yayo n'umwari M23 n'ihuriro AFC. Amasoko y'iyacemeza vyinshi bitandukanye kuvyerekeye ibi vyose. Ni mu nkundire kandi munyemerere tugaruke ku makuru akomeye cyane twabateguriye. Amakuru avugwa hagati y'igihugu c'u Burundi, u Rwanda eka na Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo. Dutanguriye muri kahise, Perezida Evariste Ndayishimiye yahisemwo ingingo ikomeye cyane yo gutanga intererano kuri Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo mu kuja kurwanya umubare wa M23. Mu ntango Perezida Evariste Ndayishimiye yararungitse abasirikare barungitswe mu butumwa bw'amahoro bwa EAC. Bidatevye abasirikari ba EAC barakuwe muri Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo bivanye nuko leta y'Kinshasa n'ubutegetsi bwa Perezida Felix Antoine Tshisekedi ngo bwabona yuko EAC itaciriko irakora. Si ivyo gusa, ingabo z'u Burundi zo zonyene zasigaye ku mirongo y'imbere ku rugamba. Bidatevye Perezida Evariste Ndayishimiye yaciye arungika abandi basirikari mu kinyegero baje gufasha abari muri Kongo kuja kurwanya umubare wa M23. Aho kandi vyavuzwe yuko Perezida Evariste Ndayishimiye n'icubahiro umukuru w'igihugu c'u Burundi yarariye amahera atari makeya ku maraso y'abarundi baguzwe baja kurungikwa muri Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo. Kumwumvikano we na Perezida Felix Antoine Tshisekedi, abasirikari batari bake bararungitswe muri Kongo barungikwa mu kinyegero. Perezida Ndayishimiye abazwa kubijanye no kurungika abasirikari b'u Burundi yarariye ararengwa ko atamusoda w'u Burundi yarungitswe muri Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo. Ariko ivyo ni bisanzwe kuko Perezida Ndayishimiye yama yisubira ku majambo atangaza, navyo turaza kubigarukako. Bidatevye abagwanyi ba M23 barashize habona abasirikari b'u Burundi bafashwe mbere n'uwo muhari wa M23 muri Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo. Imbere y'abamenyeshamakuru batandukanye, cyane nk'inkuru yakwiragiye ku kimenyeshamakuru co mu gihugu c'u Rwanda kirongowe n'umumenyeshamakuru Mutesi Kovia kuri Mama Rwagasabo, twariboneye abasirikari b'u Burundi batari bake bavuga aho baturuka, amabatayo babarizamwo n'ibindi bitandukanye, aho bakomoka n'ibindi vyagiye bigaragazwa n'abo basirikari. Bagaragaje yuko leta ya Gitega yabarungitse muri Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo kuja kurwanya umubare wa M23. Perezida Evariste Ndayishimiye nubwo biruko nabwo ntiyigeze yemera ivyo nyene. We nabo bafashanya mu gutwara igihugu bararengwa yuko atari abasoda b'u Burundi bafashwe mbere n'umuhari M23. Perezida Ndayishimiye yabandanije kwemeza yuko abafashwe nanone canke aberekanywe ari abagwanyi ba Red Tabara. Perezida Ndayishimiye hakana ko abasirikari b'u Burundi batari muri Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo mw'ico gihe. Niko Perezida Ndayishimiye yahora avuga.
ariko bidatevye Perezida Evariste Ndayishimiye yatanguye kwemanga. Mu nyuma niho Perezida Evariste Ndayishimiye yemeye ko abasirikari b'u Burundi bariko bararungikwa muri Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo gufashanya n'igisirikare ca Kongo gutuza umubare wa M23 muri Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo nk'uko vyari vyatanguye abihakana. Perezida Evariste Ndayishimiye bidatevye yaciye arenza ko amajambo avuga ko iyo hataba ingabo z'u Burundi ibara riba ryaraguye. Abandi nabo bati n'ubundi ryaraguye kuko biboneka ko ibisagara hafi ya vyose vyarafashwe mu gihe vyarimwo ingabo z'u Burundi n'ingabo za SADC eka n'abacancuro n'abandi batandukanye bari muri Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo, cane mu gisagara ca Goma eka na Bukavu. Turazi abasirikari b'u Burundi bari Goma, abari Kavumu, abari Bukavu n'andi atandukanye. Ni nk'aba nyene bariko baraboneka muri Uvira bacungereye ko hatagira umugwanyi wa M23 ahashika. Ibi nubwo biruko na M23 yafashe ibisagara birimo Bukavu na Goma, kandi abasirikari b'u Burundi aribo bari babicungereye eka n'abandi basirikari batari bakeya. Ibintu vyarabandanije birakomera cyane gushika naho igihugu c'u Burundi gifata ingingo ikomeye cyane yo kugara imbibe gihana n'igihugu c'u Rwanda. Ni nyuma z'uko iyo ngingo yafatiwe i Kinshasa muri Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo, naneho havuye impari zikomeye cyane hagati y'abategetsi batwaye igisirikare c'u Burundi eka n'umukuru w'igihugu kizigenzanye n'ico wa Perezida Evariste Ndayishimiye, nyuma y'uko bamubwira yuko ari ukwenda gukomeye cyane kugara imbibe Burundi buhana n'igihugu c'u Rwanda, narijya bibangamira abenegihugu bato bato kuko abenegihugu bafise amikoro barashobora gukoresha Rwandair bashika mu gihugu c'u Rwanda, eka n'abari mu Rwanda bagakoresha Rwandair bashika mu Burundi. Ariko umwenegihugu muto muto arashobora guhura n'akaga gakomeye cyane. Ndabitse yuko ari n'abagandagurirwa ku mbibe Burundi buhana n'igihugu c'u Rwanda, aho baba bariko barahirahira kuja berekeza mw'ico gihugu. Gushika ubu ibintu birasa naho umenga vyarayangaye. Perezida Evariste Ndayishimiye yarihenze nyuma y'uko Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo imuhaye amayeri atari makeya. Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo kuva itangwe intambara n'umwari M23, ikindi naco atagiye na kimwe itigeze yagize igihugu c'u Rwanda yuko giterera iyo mwari wa M23. Nubwo biruko leta ya Kongo ntigeze ihirahira kugara imbibe ihana n'igihugu c'u Rwanda, kuko irazi neza ko uruhombo guhava rushikira abanyagihugu ba Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo eka nabo mu gihugu c'u Rwanda. Aho rero cutangura kwiyumvira ivyo Perezida Ndayishimiye ariko yiyumvira aja kugara imbibe Burundi buhana n'igihugu c'u Rwanda, mu gihe u Rwanda rwogo rutigera kugara imbibe buhana n'igihugu c'u Burundi. Perezida Ndayishimiye yavuze yuko u Rwanda rutazosubira kuronka indagara n'ibindi bitandukanye harimwo n'ikiyaga Tanganyika. Perezida Evariste Ndayishimiye yari yamenyesheje ko u Rwanda rushobora guhura n'ivyago bikomeye cyane. Ikindi naco yimvira yuko abanyarwanda hari vyinshi baronka mu Burundi bagiye kuhaburira, ariko nubwo biruka harimwo ukwenda gukomeye cyane. Ivyo tuzobigaruka ko mu makuru akomeye cyane tubandanya gutambutsa ngaha kuri Burundi Info. Reka tugaruke ku makuru akomeye cyane avugwa yuko abasirikari batatu aribo batowe ibiziga aho ni mw'ishamba cimeza rya Kibira. Amasoko yacu yemeza yuko abagwanyi ba FDLR aribo bagirizwa iryo gandagurwa ry'abo basirikari b'u Burundi bashika batatu bagandaguwe urupfu rubi cyane. Amasoko yacu yemeza yuko bagandaguwe nabi cyane nk'uko bivugwa n'umwe mu basirikari bariko barakorera muri ako karere, aho yanashinze intaye kubiriko birabera mw'iryo shamba, akamenyesha yuko formation zibandanya kuri abo bagwanyi ba FDLR, ngaho barahira bakarengwa yuko batigezwa gutegura urugamba no kwitegurira gukurako ubutegetsi bw'u Rwanda no gusubira guheza ivyo batayijeje. Ndabitse yuko FDLR kuri ubu irafise ibigwanisho, irafise interano zishoboka, irafise n'imyimenyerezo ikomeye cyane, kuko imbonera kure eka n'igisirikare biriko biratanga imyimenyerezo mw'ishamba cimeza rya Kibira kw'abo bagwanyi. Bariteguye kandi ngo bayiteguriye kugaba ibitero bagukurako ubutegetsi. Nubwo biruko Perezida Paul Kagame ubwiye akatari gake yamenyesheje yuko atazosaba uburenganzira gucungera umutekano w'abanyarwanda. Ivyo nivyo twiboneye ubwo Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo yahirahira kugaba ibitero bikomeye cyane mu gihugu c'u Rwanda. Ubwirinzi bw'ikirere ku gihugu c'u Rwanda twarabyiboneye n'ibindi bitandukanye. Mu minsi heze Perezida Ndayishimiye atakujya iminwa yaragize ati hamwe u Rwanda goshima gutera Bujumbura ruciye muri Kongo, i Kigali naho si kure uciye mu Kirundo. Ibi bisiguye iki ko aya majambo y'abaperezida? Perezida Evariste Ndayishimiye ndabibutse yuko iba bivuze nyuma yuko akatari gake yumvikanye navuga ko ashobora gutanga intererano kubipfuza gukurako ubutegetsi bwa Perezida Paul Kagame. Amasoko yacu yemeza vyinshi bitandukanye. Iyi ntambara hagati y'igihugu c'u Burundi n'igihugu c'u Rwanda ninde ashobora kuyihomberamo?
mbega ko Uburundi budafise igitoro birashoboka yuko bushobora kwisanga mu ntambara bukava bunayitsinda. Harimo ukwiyenda gukomeye cyane, ariko nanone atawomenya kuko Uburundi bwigeze butsindwa na gato, ariko nubwo butatsinzwe biraboneka yuko butigeze bubura igitoro nk'uko nyene biriko biraboneka mu ntwaro ya Perezida Evariste Ndayishimiye. Gutsindwa birashoboka cyane hamwe atagikozwe kugira ngo hakogwe inzira y'ibiganiro, ahubwo neva akagaragara mu majambo akomeye cyane. Abatari bake bagaragaje yuko ari amajambo asa naho menga agaragaza ko Perezida Ndayishimiye arafise ubwoba yuko intambara zo muri Congo zishobora kuva zimushikira. Ndayishimiye muri uyu mwaka wa 2025 yaragaragaje icoba afise yuko u Rwanda rushobora kugaba ibitero bikomeye cyane ku gihugu cy'u Burundi. Amajambo atatu akomeye cyane yashikirijwe n'umukuru w'igihugu Perezida Evariste Ndayishimiye yaragaragaje yuko hamwe umwanzi yo kwinjira mu Burundi ashobora kuhava kura intwari ya CNDD FDD ku butegetsi. Nubwo Perezida Evariste Ndayishimiye yamenyesheje yuko abarundi ari abagwanyi, akamenyesha ko Uburundi bwiteguye. Andi twibagire yuko ingabo z'u Burundi zitarisike zararungitswe mu butumwa bw'amahoro mu bihugu bitandukanye bibanye, eka no muri Congo hararungitswe abasirikari batari bake, amabata yarenga 200 yararungitswe ku mirongo y'imbere ku rugamba. Tutibagiye yuko hari ibitigiri by'abasirikari batari bake byaguye ku rugamba. Amasoko yacu yemeza ko hari n'abasirikari b'u Burundi bakiri muri Somalia kugarukana amahoro n'umutekano. Ivyo n'ibindi bitandukanye bisiguye ko hamwe twotegwa ni nko gushusha indugu. Biroroshe cyane komora abasirikari, nanone abahateye bakabandanya. Tubigaruke ku makuru akomeye cyane twabateguriye. Gusa ndayutse yuko atagihugu kiba gito, atagihugu kiba cyane, atagisirikari kitagaba, atagisirikari kidafise ingufu, atagisirikari biboneka yuko kidashobora guhangana n'umwansi.